tumaze kubona amaparti aya naya noneho nawe turayabona kandi wambaye ndende imico y'ikirundi nje nubabaza imico y'ikirundi ivuga ko umuntu yambara gute abantu ba kera b'abarundi bambara gute par exemple nk'ubu twe turiko turaraba nk'amafoto y'abamama bacu ba kera byo ndatiko nahora mbona amafoto ugasanga umuntu yambaye agahudu kagufinya kandi ari libre nta na hamwe tugeze twumva yuko umuntu bamuteye amatomate muraraba amafoto yo muri Angleterre muri 1930 combien 20 combien muzosanga tapuch kopa yabaho mugabo muri Afrika twaye tuyifise donc qui veut dire ahubwo bazutwaye style bayidusubize Salut guys, muraho mumeze neza, j'espère yuko mumeze neza, muguwe neza, mushima Imana nkuko natwe dushima Imana muri BI, ni Gloria Munezero kuri micro. Nkuko vyaba kenshi nkaba ndi kumwe n'aba invité, ni ikiganiro nica kindi nyene tafanyaje, ikiganiro mukunda tugira une fois la semaine, aho tuvuga ku bintu bibaye mu kibano, bigenda biripasa hama tukagerageza kubiyaga ko hama tukarondera inyishu. Rero mbanze ndabaha ikaze avant yuko ndababwira ikintu tugira tuvugane kuno munsi. Mere niwe ari wenyene ngaha mu badamu benshi tumuha ikaze rero. Darcy ni bon. Namahoro kabisa. Bashaka kwidondora batwumviriza abo batakuzi. Murakoze kwanza kunyakira hama igikurikirana twa Dushime Jesus Darcy. Nkabandi umusore w'umurundi abi Burundi Bujumbura. Nkabandi muri tutafanyaje kugira ngerageze gushira mu muco muri iki kino kiganiro. Okay. Merci Kari muri BI. Okay. Mondi Bamanzi wese muramenyereye turi mu kiganiro cyakindi nyene mutwumvirize ndazi ko muraza kubatwara ibintu byinshi. Nitwa Madame Ariane nkaba mu invité y'iki kiganiro tafanyaje. Okay. Mwabumvise mwese antuka nta numwe mubonye umuntu wese akurikirana ibiganiro byacu nta numwe atazi iyi sura donc sibashasha rero ndasaba kubaha ikaze ngaho iwacu bisange hanyuma tuganire donc ngo suje no munsi rero ikintu tugira tuganireko murabizi turi muri sama cyane muri iminsi maze iminsi nkorera mu bintu bya sama niyo periode turimwo turi muri sama igihugu cacu ni nyabagendwa turafise ingenzi tufise ibintu byinshi baza kuraba ngaha mu Burundi igihugu cacu ni igihugu ciza rero nashaka tuyage ku bintu biba surtout ku bintu vy'imyambarire inyambaro ngaha mu Burundi rafite yuko umuntu ashobora kuza mu Burundi hanyuma ugasanga ukuntu yambara ntibiriko birakigwa neza. Rero nashaka tuganire kuri ico kintu kuko hari amakamenshi adaripasa ngaha ubunye ugasanga ivyo bintu biko biraba mbega nko gutera itomati umuntu ngo yambaye impuzu ngufi ni ibintu bisanzwe kuri jewe ngirafata ijambo ntanguriye kuri jewe kuko nije nabonye waravye mwese buri mbere ama ngerageje gufata uruhande canke ngerageje gusigura ndashobora guhagarara ku ruhande rw'imico yacu nkavuga nti ego si bibi kuko hamwe ko bari gukebura uwo muntu yoba yarenze imico y'abasokuru nkuko batubariye ati inkumi canke umugore mu rugo canke umupfasoni ngo bakwiye kwikwiza kuvuga yuko duhagaze kuri ugo ruhande twobona yuko iyo ngendo bakoze ariyo guhanura canke guhanura umuntu yarenze imigenzo bakabahanura batera amatomati ntakumwe bavuga na kera narindi bahora batubarira ati umukobwa yatwaye inda ari wabo baca bamuta mu gisumanyenzi ariko sinibaza ko ari byo ariko niyo n'ingendo uca wumva yuko ariyo kwihanikiriza canke mu gifaransa niho bavuga ngo kudenigra canke gutuma umuntu bamukebura kugira ngo amaramare canke abone ko ari mu makosa ariko hakaba hari n'urundi ruhande rero rwo kuvuga ruti none nko kuri izi generation z'ubu tubona ibintu byinshi modernité
mu bihe tugezemo byo kwakira ingenzi kubera tugenderanira mu bihugu. Ni kuvuga hari imico yindi kandi ntuzoca uja gucira urubanza umuntu avuye mu kindi gihugu kandi atazi imico yacu. Ukazosanga iyo avuye kumbura iyo nyambaro barayemera, nta kibazo biteye umuntu n'umwe. Ariko mu kuza ino rero sinzi yuko ari twe twoca tugira ico tubigishije canke tukabakebura tukababwira tuti ini wacu ntibikogwa. Reka donc wewe kuri wewe urumva se uri pour yuko ico kintu ari ciza? Pour moi je suis pour. Ko ari ciza ko batera itomate. Rimwe nubwo bibitsa kugira tugumane wa muco n'umugenzo wacu. Ngomba mvuga ikintu ba magaze ku muco, c'est vrai, c'est byiza ko tugenda duhenye. Abana bacu twakuze twese babitubuza. Mugabo gutera abantu ibintu guhena nico nyene kwambara impuzu ngufi okay. Kera bavuga ngo wahenye ryari, wahenye werekanye umukono, sivyo? Bakava ko wahenye ko werekanye amakwise, amaguru, canke werekanye amabere, aho bawahenye. Mbwa rero aho ni wacu, twibwe ko mu Bahindi kushira umukondo hejuru, donc c'est permis. Nta kibazo bihari. Jewe sinshaka kuvugira abanyamahanga, deja abo banyamahanga baje iwacu bategereza kwisunga imico yacu. Mugabo twebwe ndabasavye nishurega mbwire nka gatoyi, none gashadasi iwanyu haje umushitsi, mugasanga papa yarababwiye uti ngaha nta birato bambarana, binjira mu nzu mube ku matapi. Yinjije ibirato mu mitapi, waca afata inkoni ngo papa yarayibuze ukakubita umuntu. Cyangwa umubwira urambwira ati no isi arimo kuza cyangwa ashitse n'imbere y'umuryango ati ambura ibirato. Amategeko nayo je nico gituma tukavuga ati ibi byo kubatera ibintu no deja twerekana ishusho mbi y'igihugu cyacu. Donc on n'est pas clair, tumbwira urwanteye amabendi wanyu sinzohagaruka tuvuga ati ahantu ce sont des sauvages, abantu barateye ubwoba, barakubita mal à l'aise. Mugaje cyo nibaza nuko bivanye n'imico yacu, comme Darcy yagacishijemo ati on devrait les apprendre. Nibaza ko twogira nka kujya mu bindi bihugu, par exemple si tu vas en Arabie Saoudite, on te dit carrément ici ibi ntibikogwa. Utegeza kuza wambaye gutya nuko birabujijwe ibi. Nabo nibaza ko mu kwinjira bo babwira gatoyi madama ya gujyeho sishigikiye na gato kubatera ibintu. Je cyo nshigikiye faire action y'ikintu ciza. Par exemple maze kubona ko yambaye naburi nk'umuvyeyi, tugenda boro umwambike nk'igitenge no motera ikintu mofuke hamutumubwira ati burya ahi wacu suko akufata umwana avuye muri Amerika canke ugacumwambika igitenge muri ya pas problème ako mu moteri ibintu biruka aho bavuga ngo imico y'ikirundi je nobabaza imico y'ikirundi ivuga ko umuntu yambara gute, abantu ba kera b'abarundi bambara gute. Par exemple nk'ubu twe turiko turaraba nk'amafoto y'abamama bacu ba kera je ndazi ko nahora mbona amafoto ugasanga umuntu yambaye agahudu kagufinya kandi ari libre, nta hantu na hamwe tugeze twumva yuko umuntu bamuteye amatomate. Mugabo je nibaza yuko igihugu cyacu caramaze gutera imbere, imico yarinjiranyemo tubana ibihugu by'ibibanyi byinshi biraza bikatemberera Burundi, kandi nibaza yuko ari cyo cyiza. Bisigura yuko iyo umuntu yambaye impuzu kwikwiza c'est-à-dire quoi, mvuga ngo yambaye impuzu ngufinya, yambaye impuzu ngufinya ni kuvuga icyawa. Impuzu ngufinya ni kuvuga ngo umuntu wese uko yumva ari libre. Reka genda kwishura. Est-ce umuntu mu Burundi nta yisanzuye? Ingenzi ije itegeza kuba libre. Araza yambaye uko abyumva, uko iwabo bambara, kuko no mu kugira anibaze aza mu Burundi aba yabanje gusoma igihugu agiyemwo ibigujijwe byemewe. Reka basi n'introduce gatoya mvuge kugira ngo batahure igituma nahisemo kugira iyi sujet ikintu cabaye. Hariho ka yipashije ngaha muri ville récemment, hariho umumama yazanye abana
donc uwo mumama ngira ni umurundi kazi mugabo abo bana ntibavuke ngaha mu Burundi hanyuma bararengana imbere ya poste barenganye abo bana barabana bari muri bafite nk'imyaka nka 12 ans imyaka 12 13 14 abana batakuriye mu Burundi urumva haraho igihe baba bafise amataye manini umenga bafite imyaka 20 18 19 bari biyambariye impuzu ngufi udukabutura tugufi bijya bita ngo n'amabuchkopa canke iki baca barengana ngaho muri ville bariko bararengana mama wabo yari yambaye neza yikwiza ivyo bita kwikwiza ariko abo bana biyambariye uko onye bajya ba mama badandaza ibintu hajya muri ville bajya badandaza imicungwe amatomati ibiki babarengera ko babatera amabuyi barabazomera barababuza amahoro ushika abana bahunga bakabahungishiriza muri poste bakaja kubanyegeza je rero ndabibonye ndafukana est-ce que ibi bintu c'est normal ni birakorwa mu bisanzwe hama campitamwe ko twobiganirako rero ni ikintu ariko ndabaza est-ce que mbega ngaha mu Burundi hoba hariho inyambaro izwi itegerezwa bavuga bati umuntu ategezwa kwambara impuzu ireha guca santimetero nizi iki je nashaka ko tukiganirako nk'abantu muvuga yuko ibintu vya kera kuko ugerageje kuraba muri histoire ko tubizi kera bambara ibintu bita ngo ni utubindo bakambara impuzu z'ibiti uko tubizi bambara impuzu z'ibiti ntizapfuka umubiri wose zarafuka ego les parties intimes ego ku buryo umuntu ayambaye umva niko vyari biri hanyuma iyo bariko baravuga rero ngo mu muco w'ikirundi vyahindutse ryari hari habaye impuzu z'ibiti aho kera bambara utubindo na WhatsApp yari hari na internet yari hari donc le monde a évolué. Donc nous on a évolué. C'est pourquoi même. Eh, hari abantu kishikibiyita ngo aba naturaliste. Baje ngato dukomento. Ya none baje bagenda batambara. Imonde yari evolué. None yevolué ni kuvuga ngo baravuye mu mpuzu z'ibiti, baravuye mu kabindo bambara impuzu. Ni kuvuga ngo ije mpuzu bambara, bayambara donc nimba wese yambara uko yumva. Ni kuvuga ngo nimba yiyumvise yuko ashobora kwambara iyo mpuzu y'igiti ari ndende, ayikora ukumuga ico tora tubona amafoto bose bambara tugufi none comment est-ce que ubu babatera amatomati babahora iki jewe nakubwiye ko je sinshigikiye karema kuko ngaho deja iyo uteye amatomati mu étranger violence dans uramwishe psychologiquement directement tu le tues et kandi umaze kumwica psychologiquement nko mategeko par exemple yabona ugiye nko kuburana kirazira kuburana ibibiri materiel nkubu nagukwiye nk'iryinyo faut pas kuja kuvuga ati ngo koko gaya nk'iryinyo ni 30 mètres ari 50 mètres abiri ngo ugiye nko kuburana c'est ce que tu dis ngati kuva muri iryinyo singitwenga woharura genre uvuga yuko ibintu bidaharurika kugira ngo no mu mantu kugira nibaje no gukarikira bibananire gukarikira ubwo nambwiye ati ngo shaka ndiginyo ryanje tuja kubaza n'iginza uri bari 300 c'est fini muga si je te dis depuis que wankwigino sindasubira gutwenga depuis que wankwigino sote mu barataniruka kwinsa nsubira mu ndu donc je suis traumatisée je la perds partout donc tangerageza kubereka ko psychologiquement ça ne va pas singisoka woharura igiciro wo memba nagumye mu kandi jewe nari umuntu yakunda sport nari umuntu yakunda gukora baravuga gukora narahamutse déjà uti abantu iyo bico sincèrement je ne suis pas d'accord donc barashobora no kwitwa umurundi barashobora kumutera mu étranger bareka kumutera umurundi ni si vyiza iyo no kubura imico no apara kubura imico ko no kutagira indero urabitahura nukuhohotera agateka ka muntu c'est ça wohotera agateka ka muntu si vyiza madame Ariane si vyiza comme tu le dis si vyiza utubwira ati ngo wimpuzu ngo ngikute twovuga ko impuzu ari nziza cyane ikwiye cyane bafise yambaye agejeje est-ce que urazi ko hari umuntu ashobora kwambara impuzu igera ku maguru muga iragira ku maguru muga pasurika kigarukirina ari kwica no nene umaze kutoka les parties ndazi navuze tumaze kubona ama parties aya naya noneho nawe turayabona kandi wambaye ndende je nanje navuze yuko ndi pour umuco ni ikintu gikomeye kubera umuco ni identité y'igihugu ni identité y'umunyagihugu ariko bavuga ngo ndaguye ndagarutse reka ngwe hama ngaruke kuko utagaruje ubwenge inyuma gatoya ntaba bufise jewe ico novuga nuko
ubwigenge bw'umuntu no kwikukira bijana no gucagura. Urafise gucagura icyo ufungura mu gatondo, icyo ufungura saa sita cyangwa nijoro. Ni nk'uko ufise gucagura ati uno munsi ndambara akantu koroshe kuko harashushe cyane. Ugiye kuri plage ukambara uko ushaka. Kandi ni muri summer vraiment harashushe, nibazo barareka abantu babe bidegereje mu nzu yumva yuko harashusha. Ari abantu par exemple ukabona Manzi ni muto mugasanga umuntu atranspira cyane mu buzima, ntazi kwambara long manche kubera niyambara long manche arashobora kucagira allergie mu mubiri nibyo hari abantu base umubiri none yashusha ahubwo bambaye wikwije yambaye acagutigwa cyane. None atugutiwe cyane acaza yareje. None kubera iki ariyizi arazi ko iyo hashushe arafise uduhuza ategura, ndambara gaswa, ndambara sengre. Ni kuvuga ngo umuntu ari libre. Ibyo byo gutera amatomati, ibyo bintu byo ko umuntu arengana akaca atanga ngo none bavuga gute kwikukira. Umuntu arikukira, igihugu carikukira. None turashaka kubaza Mandina yize amategeko, batubariza yuko mu mategeko ko hari umuntu bashobora gutera amatomati ngo nuko yambaye uko yiyumvise uyo munsi yaramutse. Mandi uratumvise ahantu mu mategeko biriho mu mategeko mugabo muri vilifo ko mwambara birebire basi omwa no muri bijya bintu mu bisanzwe iyo bariko barandika mu Burundi bambara ukuntu bakavuga bati donc kuko ego tugerageje ego turazi ko kera bambara ububindo canke iki mugabo ubu unye mwambara w'ikirundi w'urupfasoni hari abantu bavuga ngo bambara imvutano kuko nibaze yuko n'abanyakubahwa bategetsi mu tambukanyi w'umukuru w'igihugu yagiye mu manza bon ya mu ma evenement muri ibi bintu byose bambara imvutano. Est-ce que none biri obligé ko umuntu aje mu Burundi acatekezwa kwambara imvutano? Quand même ibyo nakunda urumva kubera niyo mwambaro tuzi niyo identité ni umenganisho kituranga nk'abarundi kazi. Urumva ico ni ikintu cari gikwiye yuko bashirako kugira ngo umuntu wese ari kararaba Burundi amenye ngo iki kintu umuntu atekezwa kwambara ku nk'uko wavuze mu ma pays. Ikintu ngomba kwibaza, est-ce que impuzu iradetermina umuntu, irerekana umuntu wari kudetermina gute? Bisigura yuko umuntu personalite ugacuvuga tujya muntu ko ndamubonye uko yambaye uko unye bitegeza kugira. Qu'est-ce que je peux dire? Mon Faransa va te vous l'avez fait moi, hein? C'est bien. Tuvugisha ukuri gogo abantu bagiye nko gusaba akazi ahantu urabona nka Lil Wayne okay tuveyo ku bastar tuja iyo uri umukobwa atangiye gukura hariyo inyambaro mu kipe akwaborda deja aje yambaye directement tu dis non ça c'est un enfant kubera aba yambaye gute iyo ni inyambaro iyo nyambaro ibimeze gute hari mu kipe yambaye les habits que tu portes, ce sont les mêmes habits. Donc, le style, il y a style de 16 ans, n'est-ce pas que tu as changé? J'ai changé. C'est ça. Il y a un change. Ok, dans ce c'est un garçon. Ok, même si nous trouvons la courbe, qui a changé comme nous avons mon coca et un bac à un bagage cabane, vrai ou faux? Le fait que tu aies fait Madrid. Par exemple, et puis cyangwa ngo ufise ngo aga piercing cyangwa ngo wambaye cheville cyangwa iki bakaje batangura kukwima akazi ngo kwera ngo est-ce que ni bya sérieux umuntu wese non je aussi nende sishaka kumeza neza ko impunzu impunzu zishaka kugaragaza ko icyo même si 90% sincèrement 90% ibintu wambara 90% no kubumeze hari umuntu ni kubumeze
kursa ni kubumetse yego niko Mondi abibona bameze ko mugabo sivuze ko ari bose ari umuntu ashaka kuza akambara. c'est pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? OK. Umuntu arashobora kuba yambara akunda impuzu ziri sexy kandi atari impute. kandi atari pute. Si, il y a pas de problème. J'ai pas dit tout le Ndumva monde. rero si bon uvuze ngo c'est pas tout le monde mugabo no kuvuga yuko la plupart la majorité ushatse kuvuga ko la Mais la majorité majorité, dis-moi, qui donne-moi une pute, par exemple. Ok, mon baba, je juge personne. Hein. Tu sais, la vie nous amène à faire beaucoup de choses. Oui, c'est la réalité. Bon, je ne suis pas là pour. Non, moi, je ne juge personne. Ego. Je n'en vais pas dire oui, ariko nigeze kumosora kandi turava mu Burundi no kesho uvuga nabi. Utarabona Umuntu umwe kera ndi umwana natwe ko abayaya kenshi cyangwa bavuga ngo uyu muyaya ibikiri ukinespa uyu muyaya kwitsa umuyaya kumenya ni igitutsi. C'est pas igitutsi n'akazi. Si après toi tu vois tu non muyaya n'akazi ushaka kuvuga ni benshi ari abayaya Buraya ari abayaya muri nunga mu Burundi ubu abantu gushikasanga tukagakora mu nzu ugakora abantu bajya bakora mu magarderi byose bibakubuza ingene bukutwaye. Donc c'est kuvuga ati mugabo ayo métier ujamo tu t'habilles muko yo métier gufata vrai ou faux? Vrai. iyo métier yemeza yuko umuntu atakisa kwambara gute ariya ma métier ujamo ukisanga ko donc tu es obligé, tu ne le fais pas mais tu es obligé. Hariya abantu badakunda amakoti muga le fait que ikibanza donc bamushize donc ari obligé, donc tu es obligé de faire ça. Barack Obama dernièrement warabonye amaze kuba amaze ubusi first lady elle porte le truc à fond dans l'Afrique rero yambaye amapantaro yambaye ibintu bibiza batabo muga avant c'était carrément et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ngo narindiriye ngo mve muri maison blanche muri fonction tu vois. Donc voilà ko ni modu sincèrement mais hari ibindi bintu selon ama règle. Je nibaza nkuko ariko aravuga Mondi nivyo rimwe inyambaro irashobora kuba definition ya personnalité cyangwa definition y'ico utegereje gukora kuko nkuko yaravuze ati ku kazi bazorabira ku nyambaro kubera iki ego urashobora hariyo nk'ama déchiré canke iki murambabarira abajene muzikunda ko nanje ndazikunda ntimuyaze yuko ndi vieux jeu je suis pas vieux jeu mugabo hariho nibara hariho ahantu ugera bakamenyera canke bakakugira ko impression baravye ingene wambaye. Hariho nk'ahantu ushobora kugenda wambaye jeans rekuye n'agapira mu ikoti bakavuga ati hewe ujya muntu ko atajize ko cravate no munsi ntabona yuko urubanza ruri serieux. hariho n'umuntu nanje nzi yigeze kugenda muri dote yambaye ishati n'ipantaro n'ikirato ciza franchement ntiyambara costume bacamubaza ati comment est-ce que ushobora kuza muri dote wambaye gutyo none genre niyihe nyambaro ikwiye basi muri izo manza canke mu biki izo nyambaro ziba ari izihe? En fait je nibaza yuko tuba dukiye kuraba audience y'ahantu tugiye nico gituma mu kudefendre iyi débat navuze nti j'ai deux points de vue. Je suis pour mais je suis aussi contre. Kuko tu ne trouveras jamais, il faut trouver le juste milieu kubera ntuzotora aho wohengamira cyane gose kubera iki uwo nk'abo bana bari kuba bakwiye kubabwira bagishika bati ntimuze gufata inyambaro kuko muraza guhura n'abandi batigeze n'ubujumbura bahashye vuba imodoka agitinya no kujya ukayibonye donc wowe uciye ukamwereka amaguru yamenyereye kubona igitenge gishika hariya hepfo bamubwira yuko mu mutwe adafutse atazoba yikwije uzomurengeye azobona yuko ahubwo uje kwigisha indero abana biwe. Reka ndababwire basha hariho umuntu yigeze kuvuga sinzi ko yari histoire nuko ari byabaye ndavuze urabona abapasiteri abapasiteri ari umuntu yatanze exemple ariko arigisha est-ce mu kwakira umuntu wakira inyambaro cyangwa wakira umuntu arashobora kuza yambaye jeans na long manche
nta karavati yashizeho muga n'umuntu aje afise yaje avana kure arigoye araje muri ico kintu kandi muri we yateguye urwo rubanza yaruhaye agaciro kanini none wakira zijya mpuzu cyangwa wakira umuntu uyo aca atanga akarorero baramusubije inyuma kubera yaje atambaye costume epurta yari invité principal uwo munsi hanyuma aca asubira inyuma yambara costume baca baramwakira n'agateka mugabo rero we yashobora kuvuga ati baramutesheje umwanya baragize uko n'ugutesha umuntu uramwakira kubera ari umuntu arashobora kuba yambaye iyo deshire bamwakiriye kubera icari apana uwari bamwakire kubera icari bakire umuntu wakire novuga gute urabona nk'ubu par exemple nk'uyo muntu n'umuntu yambaye arashobora kuza yambaye deshire Muga deshire idasarisha urumva bisigura yuko arashobora kuza yambaye basi reka tuvuge yambaye jeans sibyo yambaye jeans aje ku kazi n'umuntu dufate yuko azi igiharuro mwese cabananiye niwe batumye ko nta numwe amuzi mugabo araje avuga ati nje gukora hantu iki kintu nje gukora kandi ninjewe naka mugabo kubera baravye ukuntu yambaye jeans akacambwira ati no musi nta muntu numwe tuko turakira kandi niwaje kureza kubera bamujije mugabo kubera izo mpuzu yambaye bariko barajije comme Nani a vu dit Darcy. Il faut voir l'audience s'il vous plaît. Attends, Ariane, madame Ariane. Si ton mari venait chez vous, chez tes parents, avec déchiré partout, tu vois vous avez vos vieux jeux. Vieux jeux. akakuja kupitia madeshe yandi y'abastar tudi akakuita ibipuri je sais pas tout le monde a fait quoi abonner ibintu je juste personne s'il vous plaît moi nyumvena akasagira ibintu bya un peu exagéré ton père est burundais atamba amashenete ya gutyo premièrement nazora ko ari umukwe wiwe ateba ati uyu musazi ni ndakubaze ikibazo nayo ari mu étranger diwanyu urabubwiza uko mufata usa mandi arabiko yambaye gutyo mugabo arafise indero ikiri muri we d'abord ikintu kiri muri l'essentiel nagira ngo Mondi wategezwa reka ndakubaze Mondi nagira ngo umuntu wari ukwiye kumujija selo yamwaganiriye wumvise icyo afise mu mutwe n'icari n'icamaze gukora pa kubera ngo umubonye uko nyene ni bimwe tuvuga ko c'est toujours trompé utamuzi la parole c'est toujours trompé ko bavuga je kimbona sincèrement dukoresheje ubwenge audience umenya ati ngiye he nza guhura n'abandi je office je numvise mvuze mu place parce que j'ai grandi là munini office mu matkera abana kiva ruguru cyangwa abandi batamenyereye umunsi wa match yambaye ikanzu basanga yambaye amajipo nabyazi avuga tugiye gukora iki ona match ataba kumenya yimwesha kwita majogo uzona kutera ko yari yo style muri sport none kinye kwambara mananti arakarore cyangwa kimwesha twashaka kwa twimvukana twese kwambara ibi ati zokwambara uturato two hasi udusandare ugiye gukina match kataza nambaye ama heels n'agakazi kukajana kanzu keza sincèrement je suis folle moi je crois que comme Darcy a dit c'est vrai madame Marianne on juge pas la personne selon Richard none kubera iki utangura kuya impression itariyo tena kubije kuri madame Marianne uje ugiye ku mugabo ku mupapa w'umurundi représente ati umugabo wanje azoze donc mon fiancé il vient avec les déchirés agacaza yakubise ibintu mu mutwe urabitahura agaca kwita n'ibipure akaba y'amashenete atandatu umusara bakini urabibona ikintu cya mbere umupapa wo mu Burundi ntitubeshanye ikintu cya mbere arakwakira nyine mu ndera kwicare mugabo sesema nakwakira nk'umukwe unless umubwiye uti ega papa bwe niwe wawe ngo ati abo yani icyo bambe Mondi je nibaza yuko ico twari dukwiye gukosora gatoya none niba ari komeze canke niba wewe je nagushinyuko par exemple ndashaka kuba nagukunze kubera ivyo iyo style yawe uko kuntu mu mutwe iki niki nkaba nagukunze uko est-ce
que wategezwa gushimisha umuvyeyi wawe avant yuko ushima umuntu uzanye canke wategezwa kumwumvisha ko urabikunda canke uragizene hama canke naho urashaka kubijua ukaza wabikuye ejo nibahura mu rubanza yamaze gushika iwawe mwamaze kugira mariage canke niyo gupresenta niyo yahura n'abagenzi biwe akavuga ati yavyambaye ivyo bintu azoca agira isoni ryo kugupresenta mu yiwe azoca n'uwo mu mwaka cyangwa ninavuze cyangwa twavuze kandi agisubiyemo dasiye kuvuze ati ni audience menya nugiye yaha aragiye n'ucuwihindura kundi ivuga wambara impuzu wumva umutima uyu munsi wako par exemple mande nk'ubu wowe uravuga ati uyu munsi ndaja muri ville harashushe uca ufata igipira c'imbeho co wateguye reka ndakubwira nico wateguye umupira je kuva ndawugura amaze kwambara rimwe naho hakizuba rya gute ndawambara niyo style ya umva ari byukunze uravyambara voilà atera amabuye n'abastar barambara amakoti ku mastage canke ikihazuba ugasanga yambaye amarori mw'ijoro ibaze yo uramvuze ndirekemo baramvutse audience ni umuntu muriwe ni audience ego ndavuga ni par exemple nkaje mvuze ni umunsi nshaka kuja gusenga ndumva yuko muri je kuja gusenga nimba niteguye vuga ngiye muri adoration ngiye muki nkumva ndashaka kuja muri adoration nambaye ikora par exemple je sisho kuko ndumva muri jewe nibiri muri jewe mugabo nivuze ni ndaja kuri plage ndazikonza gukinira mu mazi nene nambaye kuri plage niba kuri plage uhura n'abantu none kuri plage yagiye uhenye par exemple kujya mu bivuga kuri plage est-ce que nta bantu bariyo est-ce que iyo plage ntuhurirayo n'abandi bantu pourquoi uhoho wambara abantu bambara kuri plage bagenda yambaye ivuta kuri plage nta kibazo sabye ndaguye ndagarutse kandi tuvuze teniyo kuri plage je nibukaga commentaire nabonye ku ma réseaux sociaux igihe mademoiselle Loria c'est Loria igihe yaja muri competition Miss sinibuka yariyo yaba Miss mugabo umengo muri Asie des trucs comme ça donc bacha babona une photo toutes les candidates bose bambaye ama bikini tout ça c'est une tenue pour la plage nkuko tubizi cyangwa muri piscine kandi ndisure yuko abantu bose bama babibonye twese turafise abakuzina abatante batoyi bacu none azoca aje muri piscine yambaye jeans cyane batubari oya kandi nibyo baramwanditse ku bintu byatari baramwandika ko je nibaza yuko ikibazo ahantu kiri bon ingorane ahantu iri nuko des deux côtés yaba utanga jugement yaba wa wundi a défendre la coutume afise ikosa yaba wa wundi akunda kwisanzura mu nyambaro afise ikosa tigute uyu muntu mu kwambara nivyo abakwiye kwiyumvira ati ngiye muri contexte yahe est-ce que aho ngiye mfume basinye mba numva hashuhiwe basi reka ndabe nambare ikanzu ndende mugabo yoroshe hamwe numva yoroshe mugishora kagaruka bon nibyo byose bigorana nibyo byose bigorana nibyo byose bigorana mugabo tout inconvénient après réflexion a une solution donc uwo umuntu nawe mu kuba ugira libre choix y'inyambaro afise ikosa nababwiye ni kumenya audience aho ugiye audience iza kuba ihari est-ce que n'abantu bari vieux jeu n'abantu bari basé ku ma tradition ama culture ngiye mwibarabara ahantu mpura n'abantu voilà bafise ivyiyumviro bitandukanye sawa ikosa ni iryo ku muntu ni kuvuga ntiwategezwa kugira uwo utirimutsa niba ugiye gusengera mu Pentecote par exemple faut pas kugenda wambaye ibintu bibatirimutsa voilà biri no mu cubahiro ya ndero twahawe kubaha aho ugiye hama kutanga jugement nawe nibaza yuko cyane cyane abarundi turafise iyo ngorane yo kwama turiko turashaka umuntu gukoza jugement ujya muntu ameze uku naco gituma tutamenya kwisanzura kubera iki twaba dufise ubwoba bw'amaso y'abantu no mu gukora ibikorwa no muri mu ma entreprise ugaca usanga umuntu ashoboye kwisanzura ngo ashike kuri
capacité ashoboye kuvyo ashoboye byose ko birangura donc turakwiye muri jugement dutanga turakwiye kuza turiyubara tukagira un peu de clémence tukagira kubabari imvugo mbabarira amatwi ntitwexagere kubera nk'iyo act yo gutera itomate umuntu mwibarabara ntaho muzinaniye si umwana wawe ugira uhindero nawe uzimuteye ejo si uko azoca ahindura iyo nyambaro ahubwo mwegera umubwira uti iyo nyambaro yawe irantirimutsa canke iyo nyambaro yawe sindayikunze mugabo bimubwire wamwegereye ntuce ubishira ku mugaragaro arabaga bishiramo inzira cyangwa abari jalousie abari jalousie birimo ngira ni kubera ndabashoboye kuvyigurira mugana nanje ndakubajije ibintu byawe nta mpamvu yo kumuravuga bya audience nk'ubuje muri ville umuntu yambara gute teni do ville umuntu yo kwambara gute kandi nivyo kubera tuzi ko ibyo by'amatomati ibyo bintu by'abantu teni do ville ni costume hariyo ni relax mugabo no teni do ville mu bisanzwe n'amakostume ni impuzu z'ama ensemble hanyuma iyo sonse uri kuravuga ntwa ndavuga kuza muri ville mu ma relax uje muri town gutembera gusuma ikintu maze kuhomaka ndakikubwire mu gihe ugiye n'imodoka canke na taxi nta muntu n'umwe akufata nawe bakubona wururutse wambaye ngira ngo tukimuzigera ubusa nta n'umwe ngira yo gufata pas importe aho winjira franchement ndamaze kubibona ivyo bintu nta n'umwe agufata mugabo ikibabaje nuko umuntu umenga birarekuriwe abantu baba boss par exemple nizina ry'Imana franchement umenga abantu baba boss birarekuriwe ko bazambara kubera yuko bobo baraza n'imodoka ibikindi bikina n'umwe kujuja ibikindi baramudepoje ngaho mugabo umuntu asanzwe uwaciriritse niyavyambara batangura umwana wo mu kibabi par exemple niyavyambara kuko baramudepoje nta n'umwe aza kuvuga ikintu na kimwe baramudepoje hehe mu nzu cyangwa muri ville aragiye araguze ikintu no apana kuzunguruka bon aho nyese nibaza cyangwa ariko barabajija uko nyene voilà arinjiye muri alimentation haba hari abantu bicaye uko nyene bari kubajija avuye mu modoka par exemple urengane wowe uri kuraja ku ishuri uri kuragenda n'amaguru uri kuragana bagaca bakwataka bakagutuka bakagutera nk'ivyo nyene ko ni ego vyabaye muri ville mugabo uratsi ko bihora biba cyangwa ugasanga nk'ubu unyuragiye gusaba akazi ugiye gusaba akazi wambaye ufise dread uri umuhungu cyangwa ufise piercing cyangwa ufise chevière ugasanga barakwimye ntibanakumvirije même no muri le fait yo gushika gusa wi présence kera baranabijije no mu bakizo mugabo par contre ubu mbona bisigaye genre rero je nashaka yuko twogerageza tugatanga nk'akajambo twobwira abantu umuntu wese umwe wese kugira ntihagire uwodu kuko umwe wese arafise ingene avyumva kandi ntidushobora kumwinjirira ngo tumubuze amahoro umwe wobona wo ukora ikibasi kugira ngo tworoherezanye twese biza ndakubaza ikibazo none nk'ubu bajya abantu bateye bajya abantu bari bararengana bakabasha amatomate bobo baba bambaye iki tenge sindiko ndajija mugabo ndiko njija kubera nabo bajijije abandi ni kuvuga ngo baba bambaye d'abord ipantaro mu ikabutura musi bakaba bambaye kajya gasakoshi babikamwe amahera bakaba bambaye n'ibitenge hejuru sibyo mugabo ntikibuza yuko oyavuga bibi nikibuza yuko usanga yabyaye ngaha yabyaye nabonye none bisigura rero ko ndiko ndashaka kuvuga bisigura yuko impuzu siyo yerekana indero y'umuntu urashobora kuba wambaye impuzu ngufi uriye diki wayambaye mugura yikunda muguriye diki ugasanga iyo mpuzu naho wayambaye muri wowe urumva uramahoro nina yambara nta byishime ndabishiramo ugasanga ari wundi yambaye igera hariya mugabo ugasanga iri surevable problème umva niko babivuga ngo umuntu ariyo system iyo system ugasanga mugabo wa wundi yayambaye aramahoro mu mutima wanashaka umwana afise indero sumbije wundi yambaye ndigira ku voilà alors mfuko gutera umuntu rero utazi ibiri muri we utazi mu mutima iwe ari umuntu ashobora none nk'ubu par exemple ndazi umwana nabonye aba bita abajonjerize ugasanga avuye ku ishuri cyo twahuye ahantu
hanyuma dusira guhura handi yihinduye abantu babiri bari different no kumandi ameze yari yafunze no mu mutwe udashaka kumenya ko ari wahunze hanyuma agiye kwambara ya mpuzu usanga peut-être wabo bamubuze mugagiye kuyambarira hanze ugasanga uzobona amafoto yambaye impuzu mu nzu utarigera ubona agaca babloka abavyeyi canke abantu bashobora kuyerekana iyo kandi iyo ni intango mbi en fait bavuga yuko la base ari la base plutôt indero itangurira hasi donc utamuyegereje kare agatangura kukwinyegeza ukamubwira iyo mpuzu ni wayambara biruku biramumwigisha umwigisha mugani yayambara ukabona ariko yishiramo ubwishime wowe muvyeyi gerageza umubuzi kuko urabona ko iyo mpuzu iri kumutwara mu zindi mu yindi nzira mugabo ni yayambara ukabona naco bimutwaye ariko arabandanya ubuzima ego arakora akazi ni yayambara wenyene muri wakumva itangwe kumutera isoni muri wo kwera ariko arakura mureke mugabo apana gufata umuntu muriko muramujija mu muti amatomati uraretse ibyo uri kuradandaza uri kuraronderera ubuzima umwana uko wiruka inyuma y'umuntu aza gusanga muhira iwabo muri byose bimeze neza okay hanyuma nawe Maondi jiwe ngati umuntu umwe yanditse yavuze akantu Imana ntanzi kugira Imana ntanzi go prema natwe tureka inziga okay ikintu cya mbere hari abantu batabikora ngo kora ko bashaka gushigikira imico nko tuvuga babikora n'inzigo kubona ko atashoboye akamugirira inzigo akabona yatesheje umwana aratesa akabona ati ntashaka kumuvugisha ntashaka no kuronka na opportunité yo kumuvugisha Imana ni ntanzi kugira gagushiramo inzigo muri ibyo ikindi natugira kabiri ni kungira kwa kungira nje navuze moi je crois que à la base c'est chez nous à la maison à la base c'est notre pays je crois que twotangura kuza turaba igihugu cyacu comme continue yo kuza barabivuga ati mu Burundi dukeneye uko bimera uko donc babiba no muri leta babivuge bakabivuga bati iki kintu oya turiyanirije bikanaka ikintu bikirebona ni wacu dukure nko tusikize tukira turabana ndabimenye vuba ko kwita umuserebana atari icyaha gatwa kugira ngo wishimire ngo mama watachiki bere c'est ce qu'on nous disait moi là j'ai compris que c'était une éducation kutuza kwicibiko kwica en général amaraso gukora amaraso rero bahabe inedication abana bacu ntitubibabuze babona iyo umuntu gumubuze ikintu va finir par ashaka kudécouvrir cyo kintu mugabo si tu l'apprends wenyine ko madame Ariane a dit à la fin utavuga ati ego ikintu sindagikwiriye mu gihe akagenda amenya rero dioro mukora nenda bivuga ati jewe iyo nindi ico nari mvuze kigira gatatu naco ni menyanugiye menya audience tu vas où qu'est-ce que tu vas rencontrer tu m'as dit même les stars d'ici m'a dit ko niba mutumiye ntarinze kuvuga amazina hari umuntu bamutumiye barambona yambara imvutana akabigira neza bivana nyene nivyo kandi nivyo birava ntibikwegere ikindi naco nanzi kugira tureka inzigo okay that's right bon jewe nibaza yuko notanga ingingo zitatu kuri kino kiganiro twako turagira ya mbere ngarutse kuri madame Ariane avuga yuko inyambaro atariyo tworabira ko mu kugira tugerageze kumenya umuntu Mandi niwe yari yavuze yuko l'habit ne fait pas le moine ni kuvuga urashobora kuzobona impuzu yera itaritse ahantu mugabo ukazosanga ifutse ikintu cirabura munsi ntwigera umenya ikiri ndani mugabo ukazosanga impuzu yirabura nayo munsi hariyo iyindi yera byabipupe bamanika ko impuzu uvuga icyo ni cyambere tubanze tumenye umuntu imbere yo kuza kuvuga yuko ari mubi kubera tubonye ikiri nyuma tubonye inyambaro yiwe cyangwa tubonye ingene aramukije umuntu umwe ndabe ingene aramukije uwo baza gusubira guhura icya kabiri naco gihagaze ku kungene societe yacu idenigra turiko turaja muri monde iri un peu moderne
kandi iyo monde iri moderne les outils yo kuyibamo nitwe tuyihera abana bacu nitwe tuyihera abana bacu aya amatelefone amaordinateur ama YouTube amateleviziyo ubunye asigaye yerekana indirimbo vraiment ziri un peu diverti ziri un peu free none ni wabihagarika kuri Canal Plus y'amantu zanye yose y'amashene yerekana ntibizopfa biheze yerekana indirimbo baca babikura ntibizopfa biheze ni kuvuga twiyubare wiyegereza umwana ureka kumubwira ngo hewe ntuwambare ngo ujya mpuzu ukazoyambara je nzokwica nzokuvuna ayo maguru sawa azoreka kuyambara ubona ave kwishura kubarire yuko yaciye kuramutsa mugenzi we Carolina sinze hari ahandi wewe muce muhura uvuye ku kazi muce muhura yasaze yambaye igera hari ahubwo sinimwe ya pasura yambaye za zindi zigerera ngatwa kare canke nkare sinzi donc no kwiyegereza abana ukamenya ica akunda nimba akunda iyo mpuzu nimba abona ariyo style yo mubumba canke yo muryohera ahubwo yimuhe hama mu nyuma azoje kwiyumvira ati mbeko yayima uyimuhe umukurikije n'impanuro mubwira uti nimba wicaye mu bantu umenye ingene wicara umenye ingene wiyegeranya nimba ubonye uri mu bantu batabikunda naho cukubita kw'igitenge hama ububahirize hama kigira gatatu tumenye audience nkuko Mandi yabivuze hama kubatanga jugement nabo b'abarundi bavuga yuko imico bayizi kurusha abandi wigeze kubaza yuko wigeze kutubaza ati mbe ni ryari imyambaro yikwiye yahindutse je kuri jewe wabuze yuko kera bambara utubindo batwita mu Kirundi ça c'était avant colonisation kandi ku mafoto ya kera turibuka yuko twarabona inkumi ziyambariye utuntu tugufi du skirt même n'ubu unye tuhora tubona mu matradition mu yandi ma pays africain usanga bambaye utuntu dufuka ngaha gusa n'uduhuzu tugufi turya dupasaguye les parties intimes gusa no mugabo mafoto ya kera yaravye ukaraba umunyafrika wa kera n'umunyafrika wo c'est très différent uravye umuzungu wa kera au niveau colonial uravye umuzungu wa kera n'ubu c'est très différent kubera iki usanga habaye exchange nukuvuga twaragize échange bobo batubariye yuko kwambara umuzungu fiya n'icaha z'amadini bon bariye singande mu by'amadini ngo baze kumpana mugabo barabuze bati umve utwo tuntu ni tubi dutuma muja mu ngeso iki nibiki ngira ni kubera bimvire ko turi bikoko ngira twoba tukora ry'amabanga uko twishakira mugabo bari badufata y'ibikoko rega bari bazi ko tutazi kwifata kwihangana ego umuzungukazi wa mbere ifeze ngaho nyene genre comment bakora kuko abantu bubu bavuga ngo barabatirimuza abakera babigenza gute tirimuka ni mu mutwe yego tirimuka ni mu mutwe n'umuntu yaba yambaye birebire bigera hari aragutirimutsa kandi itamufata ndashobora kwiharira voilà kubera iki akamwambura wese niyo wowe watirimutse niyo ndero yawe ni kuri wa muco rero twariko turadefanda tuvuga yuko ari ukwikwiza kera umuntu yikwiza yari umuzungukazi naho nyene ntiyikwiza ngo kubera ngo kubera ngo ariyo ndero yikwiza kubera mu bihugu byabo hakanye umva baje bava ahantu hakanye no baragira ahantu barabona ati ahantu harashushe sishobora kuba nambaye ikanzu gerino igendera handi yari zabari nyambaro z'abantu bari mu mafamiye noble ari noble batari noble barambaye ibintu by'ibiki oya nkajya amakanzu duhora turaba mu bantu ze usanga bari amakanzu baba bafite style yayo Bene zuzuye barambara bakikwiza imbere kandi nivyo nijonye urumva baca bavuga bati ntidushitse ahantu hashushe ntitwashobora kuguma twambaye none ubunya uzosanga umuzungukazi ari wako atembera yambaye intuze nyapuchkop ava nta puchkop bambara muraraba amafoto yo muri Angleterre muri 1930 combien 20 combien muzosanga ata puchkop yabaho mugabo muri Afrika twaye tuyifise donc qui veut dire ahubwo bazutwaye style bayidusubize murabyumva nibaza yuko biri ni message ari claire
twariko turagerageza umwe wese afise uko avyumva wowe urashaka kuba uvyumva ukundi kuntu mugabo franchement byari bikwiye yuko umuntu aba libre yo kumva yo kwambara uko ngira ngo yifuza kuko turashaka kuba turiko turabajije ubu iyo bajabutse imbibi duhora tubibona batangura guhindura amadrede batangura kwambara uko bashaka impuzu amabushkopa impuzu zerekana umukondo ibiki niwa muposta par exemple ninga mu Burundi bazovuga tumwana wawe yasaze canke yagizene mugabo yashitse hariya ushitse ku ifoto yiwe kuri statut canke ukayi likinga canke wewe wagenda umwana yambara uko abuzukuru bawe urabashirako bambaye gutyo nyene biboneka umenga ni ibintu biri normal mugabo alors que iyo babikoze bari mu Burundi umenga ni anomalie rero twari dukwiye kuraba yuko atawe turengera ntihagire uwo turengera nk'uko nyene Mondi yabivuze turabe audience natwebwe n'abantu bambara impuzu zigize niba ugiye mu bakizwa niba ugiye mu bamusulman niba ugiye ntihagire uwo utirimutsa mugabo nomvye nawe ni waba uri kurirenganira atawe utirimukije atawe ugiye kuraba wambaye uko ushaka ntibakurenganye niba kayeno amategeko atacu abihanako cyane nawe nyene bakaduha umuco bati impuzu yategetswe kwambarwa igera heze gutya iyo ni devoir twayemo video zakatuzishu rero mwe mwatwumvirije turakeneye namwe ivyiyumviro byanyu muri commentaire s'il vous plaît ivyo bintu nama ndiko ndabisaba urashobora kuba uri kuravyumva uko mugabo nawe urafise ukubona twese ntituri ngani ntidusangiye amayide umwe wese arafise uko abibona rero ndabashimiye cyane bon je ngize ico nongera ko hari akantu nari nibutse nari nashatse kuvuga kare mugabo nibagiye ico kintu cha tradition cyane cyane nico mpagarara ko kubera muri bukaye ko natanguye ndi pour kuri kiya kintu cabaye mugabo ndavuga nti ndaguhendagarutse donc ico kintu cha tradition turakunda kucihenda ko kubera hari ibintu batwigishije bakatubarira ati iyi niyo mico y'abasokuru mugabo ugiye kubyiga en profondeur avec l'histoire ugasanga ahubwo uwo muco bariko baratubarira ni umuco twigishijwe ariko utari gwacu ni kuvuga kamere k'umuntu ni kari mu nyambaro kamere k'umuntu canke uko umuntu ubwiza bw'umuntu ubibonera indani mu kumumenya muri personnalité ni kuvuga iyo tradition twita ko ari tradition tuyigwanire mugabo ntitudeniga abandi kubera natwe bene turi sure yuko iyo tradition dukurikiza ariyo nyayo kandi natwe ntituri perfect nabo ntuburi sure yuko ivyo uri kurakora byose ari vyiza yego merci ndagushimiye rero Darcy mwakoze cyane umwanya utari muto oya le plaisir est le mien yego merci beaucoup nizera ko n'undi musi tuzokutumira uzoza inzoza cyane gogo ntugire ikibazo sawa Mondi wewe nawe nibaza ko basezera abayinvite bacu abatwumviriza nkuko gogo yavuze mugire share, subscribing, mugire commentaire, c'est bien, ça nous aide. Même nous il y a une autre émission, il y a une diversion. byose iyo dushidikije kuri BI turakeneye amakomentari yanyu rero turabibasabye comme ça nous aide biradufasha kumenya laho dukosora naho nicyo dushobora kongera cyane twokura ko murakoze ni gwinshi ushobora utamututse ndagushimiye cyane merci nizere ko nagutumira uwundi munsi uzoza ego cyane hanyuma abantu baza barakubuza uko kwambara uko bashaka uko wishakira bareke kugukorera ntabe libre wasitusumbue wasitusumbue watu wache mukama imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye bye